ivyo nimvyo je nkeneye ko dusenyura. Vishu mu bintu yavuze yaravuze ati nasimbizi Kidumu yarigeze kumwitwarira. Nivyo mukaba je ntazigombika je Kidumu nuko telefone iri hariya ariko vyarabaye ego Kidumu arakutwarira ego mu Kirundi none umva narabibitse ega je gemu ndahitahura iyi mihari turimwo je na mihari ndimwo simbizi kandi na Kidumu systeme y'imihari arayizi kubera systeme y'imihari na Kidumu yayisanzeho bajya bandi David ba Christophe Matata bose bakuriye muri systeme y'imihari iyo systeme y'imihari rero tugeneye gusenyura iyo ni politique mbi twakuriyemwo yuko amatwidoga twamana imihari niho harimo n'abantu bamwe bakeya bakomoka kuri abo bazanye imihari ari abantu banywa basigaye bagitanga amashano none ubona ko hari extremity amashano mu muji ntakihaba cyane ari hariya bari ko baromoka bagenda banahera pifamba bose barimo ubusanzwe ari manager wa Vishu tuze rero ikanda kubwira aho je Kidumu yantaburije je ntiyari convocation nasanzwe ko je ntaburije convocation muri park we rero yagutwaye mu butungane urabona mubwiye ati ico giye ndakubwiza ukuri ndakubeshe none je metse mu verne ya telefone ngo arafise convocation yiwanje kubujya convocation ufise umushinga wa manza niwe bayihereza sivyo ndagwa tafise convocation nari ngwaye gose hari muri ya misi nambaye ugwaga nyene mu ntango za 2023 ndiko ndapambana n'abanyarwanda baguma baza ku bwinshi ngerageza kuzibira nzibira urabibona ubwo dushike kuri no resultat y'uno munsi dufise no munsi atamakuru y'u Rwanda gihari parke ya Mukaza parke ya Mukaza bon procureur yitwa Etienne voilà elle park comme procureur yitwa Etienne sinshaka kuvyibagira ko nivyambaye ko mugabo ntivyakunze twabihereje hiyo kwera mva muvayo na Kidumu n'inshuti na jewe twabihereje en famille avyumva haci yaboneka rero la réalité Kidumu acarampereza version yiwe kwa je namubwiye ati Kidumu ibi vyabaye nabivugiye kuri media ni version nahawe nanaka uwo rero hari jo nawe nacaranyigarama yaranyigaramye nka Yuda yigarama Yesu kumusaraba bro tuze twubaha tuze dutinya ne brand za kubera bo bajya Peace and Love umuziki bakora wari wa muziki umva Peace and Love akora umuziki nyine umuziki nkuko na Kidumu nawe nakora umuziki apana ibintu bya rupiga umuziki bonyene ba Vishu na ba Kidumu niwe batabagiye kuyica bagenda kuririmbana na ba Mokenzi ne Mokenzi umujana muri studio mugiye kuririmba bibiki si ivyo nyene nawe nyene bipfira nofashe moke ekabonye n'umuziki nibo bawishe urabibona ana Fabio Vera muri imvye imyidogo manimyari kamana yibaza yuko umengo Bifese amujyanye vyose kana Bifese yona yamana mihari yiki kandaruta Fabio yamana abantu ngo bafise inzigo nk'imifutu bafise ngo fiki uzaba indirimbo ziwe ukumugere kunyo ukabukatirako yes nuko nkundira ndakuramutse nongera ndagwikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari jewe mugano wa Kent umugano w'Imana umugano wa Met umugano w'abantu nuko another day another vibe ndakubwira ko uno munsi vibe yacu ni vibe imeze neza cyane ngira gutya ndamukuzanira umunyoni simbizi wasema vumba sigavuga ati ni umwana wo mu muji kajya umwembe n'umunyu mubisi mugabo jewe imyembe nkoze umunyu ni myembe mibisi oya ni myembe nyamyembe ngara bamesha nk'abaskoti babaga imitavunda bankagakura wojya umwembe nyamyembe oya ndawukoze umunyu skoti bacoze rombaya simbizi urameze neza vibe ni good ku mutima no ku mubiri
ngashima kabisa. Dufate ko iyo system yo kurya imyembe wayikuye ruguru ko amazi imisi uraduga canke no kuvuga ati jewe umwembe nyamwembe nk'umwana wo mu muti. Umwembe nyamwembe arabandi bakubwira ati ngurindira ngo ushe baskoti bakawukoza umunyu. Warindiriye ko uba umwembe. Urindire yukusha. Toya. Ni ahandi ugenda gutora ibintu bwati none umuntu. Umwembe kwari hugisha. Kumengo ni hugisha. None byagenze gute? Byagenze gute? Yavutse uku. Kuzuku gute? Amesha barisha umwembe umuntu. Barisha umwembe umuntu. Asyo fresh. Twatangiye ko novuga ati hari abakunda kubaga umutavu kiri bugaramati umuntu aza kuri umusheri wiwe muri imbeho tamenye aho ati Green Park aya ni sawa ndamutse umutama wanje bamwita Antoine Muzaneza umusaza nemera gose simbi bite aba basani base gupostinga concert n'abahaye amahera bafunge ngacha nibuka yuko ari abahungu banje cyangenda kubatabara wachi ugenda gutabara tukiraho nyene simbi zose mavumba twarabonye ni nyuma ya kijya giteramo aho twaje kubona Visulov ashobora kugaragaza agashavu kiwe kuri Kidumu umuntu tuzi nka legend aho ubona ko ndetse n'abamatitse akavuga ati Kidumu yaramaze gufasha benshi Visulov wana hayi akavuga ati ujya nta kintu na kimwe yafashije umuntu atahubwo barakoranye mutahure uno musama kimbirani ari hagati yabo wowe nka Simbizi uvyakira gute barakoranye we avuga ko atamuntu numwe Kidumu afasha ahubwo Kidumu akorana n'abantu ngo nta muririmbye numwe yafashije oya bariho Kidumu nafashije abaririmbyi benshi gusa ni hamwe basi ni nk'uko iwanje maze gufasha abantu benshi muga bisaba yuko ari je nza kuyivuga mukabona neza ko ari abantu benshi nafashije akumwe bwe ngene mu nshingiri naye bro hariho hypocrisy sinzi ko urayibona muri no game uzorabe abasanya shakufate na Rinoji harakaririmbo wanda boy yigeze gushirako ukaneze ko ari umupeti yari afise tala mugaba gacagumana imyidogo myinshi ntibatuvuza basi ni nka Fabulove basi yoronka amahirwe basi yo kuja on top nyene namwe avuga ati urayibona ana Fabulove ari muri imvye imyidogo manimyari kamana yibaza yuko umengo Bifese amujyanye vyose kana Bifese yona yamana imihari yiki kandaruta Fabulove yamana abantu ngo bafise inzigo nk'imifutu bafise ngo fiki uzoba indirimbo ziwe ukuta umugere kunyo ukabukatirako umuntu agerageje indira gato wafata no game yakiraroze nicyo cyako tubwiye wafatwe wamana imihari ushobora gushima umva game yashigizwe n'abantu bamana imihari je nkaje umuntu baramfashije ikintu ndamuvuga karamushimira muga abandi nabo bamana imihari n'imbo zabo menga n'abantu baba barabakoreye ikibi nka Satubiga indirimbo ziwe za vrai urazivuga gitango kwanza ndi mubisi nkwiriye kubana nawe kwanza niyamira mu marigara y'abanywa rumogi kwanza ndumwire tresi naciye ku ntebe y'ishure oya sije mama je kubanize nuko nabuza amahera nukuri sije nabishatse ya ave kuri iyo gasheja ko yindi ya passion
ngo abandi nabo ngo ndi mubi ariko uko biri kose ndamye mu ishusho y'Imana ya afite umva Imana isa na Satobi ariko simbitse umuntu agerageje kumva mureka ko ni no game yacu bose bafise inzigo iri nimi oya sinzigo urabona iturufu ya nyuma umuntu akubwiye ati jensa ni Imana menye uko byose amargima yose biba byanze umva ni complex umva ubufise complex uzurabe Satobi indirimbo zose abona umafyetaguri mugareka tureke ivyo tugaruke mu byavisho ofete nico kimwe ofete game yacu concept yayo nuko ni mihari ni mihari rero umugiye cyose wamana imihari nakajya gatoya ushoga kenguruka nta muntu atovuga yuko indirimbo za Kidumu zaririmbwe mu makaraoke ngaye Bujumbura vraiment oronka playlist y'indirimbo zubu nyizingahe indirimbo za Kidumu zirimwe mu ndirimbo badishifra sibyo uzogende no muringo live band uzogende ba warase bande nashaka kuririmba karaoke yose muri karaoke mugasa zirumva nko muri band ya Vishu kubera nyene kwa kundi tutazi yo tuva niyo tugomba kuja usanga ati eba nage indirimbo za Kidumu zosubira kuririmba muri karaoke yanyu ivyo nimvyo je nkeneye ko dusenyura Vishu mu bintu yaravuze ati nasimbizi Kidumu yarigeze kumwitwarira nivyo mkabaje ntazigombika je Kidumu nuko telefone iri hariya ariko vyarabaye ego Kidumu arakutwarira ego mu Kirundi none umva narabibitse ega je game ndahitahura iyi mihari turimwo je na mihari ndimwo simbizi kandi na Kidumu systeme y'imihari arayizi kubera systeme y'imihari na Kidumu yayisanzeho bajya bandi David ba Christophe Matata bose bakuriye muri systeme y'imihari iyo systeme y'imihari rero tugeneye gusenyura iyo ni politique mbi twakuriyemwo yuko amatwidoga twamana imihari niho harimo n'abantu bamwe bakeya bakomoka kuri abo bazanye y'imihari ari abantu banywa basigaye bagitanga amashano none ubona ko hari extremity amashano mu muji ntakihaba cyane ari hariya bari ko baromoka bagenda banahera bamaga bro abo binzigo si uravyumvaga bras kembe kanje mande wanda gasemure turashaka kumenya sinzi abantu bize iby'ibiterwa baze kumbwira umunambwe ngo njyankimbwa ngo ndaganyagura aha muri commentaire turaza kubisa ndabizi none simba ndiko ndayona ko Imana yandemye no birabasha kandi agaheze kugira sindabadiranye cyane kenti buravuga nawe bya buraguhimbaje we uvuga ati naho Kidumu yakwitwariye ntiwabishizemo inzigo jewe nta nzigo nabishizemo yari yakwitwariye habaye iki ya mihari nyene uno munsi biraryoshe ko Vishu agiye kuri kamera akabivuga je ico gihe ari harijo yambwiye ibintu nze kubimuvugira kuri kamera ndamuhamagara ndi promoter charahaga ico gihe nariko ndavuga ingene Kidumu yaje kandi vyonyene yego Kidumu n'umugra ego Kidumu ne muririmvyi wenyene amaze gukoresha ngaho competition kugira abaririmbyi bose bayiganirwe kuririmba nawe abaririmbyi bose bagezweho c'était en 2011 byabereye kuri Cercle Nautique vyitwa 10 in 1 abo bose bahigana kugira baririmbane nande na Kidumu abo bari bande bari bayoya bari basadbi bari bamukombozi bari baharijo naba Vishu barimo ba Happy Famba bose barimo ubusanzwe ari manager wa Vishu tuze rero
ikanda kubwira aho je Kidumu je yantaburije je ntiyari convocation nasanzwe ko je yantaburije convocation yo muri park. We rero yagutwaye mu butungane. Naho namubwiye ati ico giye ndakubwiza ukuri ndakubeshe none. Yeah. Je metse mu vene ya telefone ngo arafise convocation yiwanje kubujya convocation ufise umushinga wa manza niwe bayihereza. Sivyo? Ndagwa tafise convocation nari ngwaye gose. Hari muri ya misi nambaye ugwaga nyene mu ntango za 2023 ndiko ndapambana n'abanyarwanda baguma baza ku bwinshi ngerageza kuzibira nzibira urayibona bwa dushike kwino resultat y'uno munsi dufise uno munsi atamakuru y'u Rwanda gihari. Shoga nashobora kwicara ngaho ngasanga ko barambaza ibintu vya Bruce Melody ibintu vya Deben. Emission yasikari ndiera ndi mu Burundi ga bro. Bakubaza umunyamahanga. Maka nariko ndagwana nuko nabavuga ko ari kubirukana. Yeah. Batuvire ku mbuga natubwe duhangane n'ivyacu. Hama nihakenera ko tubugururira binjire bazoza twese ari inshuti n'abavandimwe duhanahana gutya kandi twubahana apana kuza baza kudusuzugurira nga. Kandi twebwe dukomeye kubaruta. Niho nako nderekana example rero yuko hari igihe tugeze kwa dufise opportunité Kidumu n'umuririmbyi mukuru ngaha mu karere. Uravyumva? Yeah. Abagati Chegere rero umva je naburije convocation yo muri park naho nyene. Park ya Mukaza. Park ya Mukaza. Bon procureur yitwa nti. Yitwa Etienne. Voilà. Ari park. Kon procureur yitwa Etienne. Sinshaka kuvyibagira ko nivyambaye ko. Mugabo ntivyakunze twabihereje hiyo. Kwera mva muvayo na Kidumu n'inshuti na jewe twabihereje en famille. Avyumva. Haci yaboneka rero la réalité Kidumu acarampereza version yiwe. Kwa je namubwiye ati Kidumu ibi vyabaye nabivugiye kuri media. Ni version nahawe nayihawe nanaka. Uwo rero hari jo nawe nacaranyigarama yaranyigaramye nka Yuda yigarama Yesu kumusaraba. Bro tuze twubaha tuze dutinya. Nagiye gusanga dufise defo imwe hakubaha turatinya. Iyo ni erere. Bivuze ko rero wewe rarijo yagutaye mu gatego tazi. Indira gato. Kiri ko yavuze gati mumbabarire cyane. Ibyo kubaha ndimo. Ibyo gutinya sindimo. Bijya bikuye iwanje riya jambo. Nisindire yaso yiga ejo. Ibi byo kubaha no gutinya ndamazigiye kini yanda bisigura ngaha ku mamedi. Igihe kini ya gose. Ibiganiro barabikurikirana. Niyo mpamvu amajambo yanje nama nkoresha ngaha. Ivyunguka nigi wanje utanyishe nzokwica. Mutanyishe nzobica. Nigi wanje mubambe. Vyiwanje moya mbiri ni vyiwanje gusundura ibyanje. Sawa rero turekane n'ivyo reka tubandange tuje muri dosiye wacu. Yeah. Abatipe Kidumu ntibamwubaha baramutinya. Sivyo? Kandi iyo umuntu utamwubashe ukekana ko umutinya iyo umukoreye ikintu gituma kwereka yuko warukwiye kumwubaha apana kumutinya. Na ama infraction rero abantu bitamwo ugasanga wagiye no mu cyaha nta mwisanga mu butungane. Kora mu butungane ugira abatore dossier babona icyaha. Mugabo jewe ibintu naye natanze ico gihe umva n'umuntu atamwubaha ahubwo yamutinya ku buryo umuntu umwubaha uramwegera ukamubwira ati mutama ibi bintu naho wabikoze na makosa wankoreye ibi nibi mugabo ukabivuga mu cubahiro. Ubu mwubaha. Mugabo umuntu umutinya uravyigumizamwo ugacubitanga nk'igitutsi. Ubona niwe kubimubwiye. Ugacubicisha inzira biza kuboneka nk'igitutsi. Wanashaka jewe ico gihe kugidumije yankomvoka. Nariko ndatanga example. Urumva ubunini bwiwe. Yuko yaregeranije baririmbyi bose baririmbe bumva ukazi kugira yumve yuko ari kuri nivo yo kuririmbana nande na Kidumu. Je ndibuka no muri kahise mbere wanashaka burya na Peace and Love ingene yaduze. Byari bigoye kuririmbana nayo. Ukuntu baje. Mane branding bari bafise bakiri mu Tanganyika studio. Umuntu wenyene bakoranye collab ni Fizo wenyene.
na Fizo nawe niyo collab amengo ni Imana yamwururukiyeko ndakubwije ukuri ya ndirimbo ya Peace itwa kuziye ndirimbo oya hapana iyo ni ya Kidumu na Fizo nakubwiye Peace and Love na Kidumu na Fizo ego niza gato telefone ya office internet bariza mumenya histoire y'ino muziki bikanda ya kera bro ahubwo hariho ya Fabilove na Vishu na rero Big Fizzo Peace and Love ndimbo bari ko ndize nka 2007 yakubise rap urayibutse na urumva rero ico gihe ari abantu nyene brand za kubera bo bajya Peace and Love umuziki bakora wari wa muziki umva Peace and Love akora umuziki nyene umuziki nkuko na Kidumu nawe nakora umuziki apana ibintu bya rupiga piga umuziki bonyene ba Vishu na ba Kidumu niwe batabagiye kuyica bagenda kuririmbana na ba Mokenzi none Mokenzi umujana muri studio mugiye kuririmba bibiki si ivyo nyene nawe yesa nyene bipfira nofashe moke ekabonye n'umuziki nibo bawishe nahangene ucwana n'abantu babubahuka siyo yo si ya Peace and Love ya Kidumu na nuzenya na Fizo oya siyo irashobora kuyiza uravivaga bro rero Kidumu ico gihe rero cyane kugira ngo arukende ugaza kiveko ico twafuye nuko ngo indirimbo baririmbanye sivyo niko kamubabaje burya urazi ari ukuntu je bampa makuru nanje ngacanda yahinyanyura katusira makabigi yakabigi kandi nyakabigi rero ugasanga ndiko akuru kamubabaje karamubabaje urumva baragize competition kubera ico gihe hari havumye autotune hariho ife yitwa autotune bakoresha mu production ya audio rero iyo autotune yari ikoze ibara autotune ikoreshwa ku muririmbyi abazi kuririmba mugabe rafise ukuntu ijwi irirongorora bajya ba Kidumu nabo nta autotune hanini bakoresha yaraza muri studio akaririmba nyene akeranze agashika kuri note uravyumva rero iyo autotune irafise ukuntu ijwi cirirongorora karironga kumva nyene akajwi kaje karyoheye ugutwe sasa azahidogera ngo autotune kumbe autotune yamuzimije imiziki yiwe arasohora ntishika umumesha ashabwa imitwe ya Happy Famba ari umuhanuzi mukuru umuhanuzi ntayegayeko none Famba je ko nazimanganye ndabigenze gute tegura concert abaririmbyi bose baduza guhiga no kugira baririmbane nawewe sawa seke notiki bayo yabaraza baba banyuma bande manyanga harijo bava hamwe mu kinama asagira ama technique harijo acaba wa mbere kora amatravail aramenyera ijwi neza za sawa ico gihe ntibaririmbana kubera gahunda ya harijo ya Kidumu ni kwari kuririmbana kwari kugira ashobore kwivyura bugushasha kwivyura garuke Lindira hachaza Primusic ya 2012 mengo 2011 financial 2012 Primusic ya mbere iga Primusic ya mbere baye kwa urumva yuko Kidumu yarafise ikirarane cya harijo ko batakoreze ya projet yo muri 10-in-1 Kidumu cyakorera campaign harijo kugira abo wa mbere komsa kubera n'ubundi umuririmbyi ariko abo wa mbere yacharirimbana na Kidumu rero akantu kamubabaje mugabo urumva ko ngaho nyene Kidumu aracyari umuntu munini sivyo ikintu cyamabaje Kidumu rero nuko ngo nacimvuga yuko indirimbo arimbana ya harijo yacyamwicarika hasi acamubwira ngo uze wame witonda uze wame wiceje akantu rero Kidumu kara mugabo nagashizemo kugira none nivyo none siko indirimbo sikumetse ntuyizi none ntuyizi simbizi ucura uze wame witonda
Larijo. Sasa dabo Larijo niwe yamaye amakuru ati genda umvugira ibi. Twari mu ngagara tuko turajya inyama ahanyene hafi yo kuri PAF. Nakumwe na Segihembe. Kiro nta bintu nkatacabona mfise. Je nanje umpaye makuru. Kwara nanje ndi inararibonye. Amakuru yose mba ndayazi. Sivyo? Nje ndayatanga uko ndabibona. Akantu karamubabaza kumva ko yamwicaritse hasi amubwira uze mugabona. Bro, ndirimbo ne siko biri none. Mu ndirimbo niko biri. Je namubwiye ati kenyera ga grand frère basi mpa version yawe basi arabuze byavuka. Ngaje Kidumu ndamukunda. Ubu rero ibi byabaye Bugarama mwa jetela nayibonye byose. Yeah. Sivyo? Yego. Ni hamwe nyine abantu baba bagomba kutwikira game. Sinari nzi ko vyogera muri media. Je ndibuka Kidumu ampamagara ndamusanga iwe mu Gatunguru twicaranye gutya. Naye kumwe na Kelly nawe nashaka. Je nta kintu nkora atacabona gihari. Yeah. Igera ari kwa Kidumu naye kumwe na Kelly na Cedric umwegera gutanga umwe yawe aratanga amawadi ibyatsi. Niwe atanga amawadi ibyatsi none kucu twenga none. Cedric atanga amawadi. Navati ibyatsi akegeranya agacagoreza ngo babe. Bafizo bose ni baye bahaye. Sasa arambwiye sinanzi ko byogeze hino. Sivyo? Mugabo menye yuko ino game namba dukeneye yuko igera kure. Ari mu dudakwiye kubamo. Tukubari matokeo. Nitugume turi bitambabuga. Ino game harakeneye yuko tuva twicara basi turi inzoya ndabizi. Nama ndabivuga ati game yacu turacyari turabantu. Sivyo? Yeah. Sindayibungenzwe. Turabantu. Mugabo turi inzoya. Basi twavure basi. Cyane twicare. Dutera intambwe. Turagira urugendo gutya tuzi ngo turagiye. Tukire tuva kandi twasubiye inyuma. Kadusubizwe inyuma n'abantu twabona yuko urugendo rwabo ari bon, ngo ragenda neza. Sivyo? Uravye muri ivyo nka Vishu, kara muri nka Kidumu. Sabantu bari bageze ku rwego guterana amajambo aterana na Bface, Bface na muzika zopfa ugejeje. Turabe nka Akarabasase na Kiriko. Karase na Kiriko bariko barakora muri no misi. Umuntu agerageje kukumva warumvirije version ya Kidumu ivyo mwayatse. Bavuze ati ntiwarutse ko bishobora gushika uno munsi ngaha. Ntavyo narinzi yuko byoja kuri media uno munsi watuko turayebaza kuko dabo ico bamenya kijya giteramo. Kijya giteramo cyabo cyari gihari. Kijya giteramo nije nakigize ugira kibe kujya. Sabantu Visho yazanye kubera namba bariko barapfa abantu bari hajya Visho ntiyogiye umuhari ngo yarimbye abantu bariko barataha kandi bamwemera. Bari kuguma hajya muri ndire makayeze kuririmba. Ndabeshe. None bagiye kuraba. Nesuko bimeze ga bro. Wewe wajuje kuraba je utambonye. Iganiye mihari ajya ngo yaririmbye ngo Kidumu yavuye kuririmba ngo abantu baca barataha. Namba abantu baciye bataha urumva rero abantu bari bahari. Bari baje kuraba Kidumu. Ariko Vishu we yemeza ko aya makimbirane atari ryambere yarasanzwe hari ahubwo ngo nuko atabivuga nuko ngo yahora yinumira. None kubivuga bica bidufasha iki? Kidumu yaje ngaha kenshi azangwa namuza neza canke na Bankobu canke BCB. Diri mera afise show mu Kinama BCB sana. Aya kuri tere. Yari BCB yarije kugura ya agence. Yeah. Sivyo? Turavyibuka. None umva bazanye Visho. Shashaka kumutumira iyo Kidumu adahari ari ibintu binini za paeje na manabonye bamutumiye kena hani. Sivyo? Iyo umaze kugera ku rugero rwo kwizegwaho. Kirayira yo kumuza guterana umujambo bw'uburofa mufubu 6 ngo baramfungi ngo twarafungishanye ngo tugenda ngo kwa Monforo ngo tuja ngo muri presidence d'abord muza kuyishiramo gute muri ivyo bintu honyene muri presidence
turacari ko turagwana turaba ingene twokwizerwa ingene bino bintu byacu bo bihizina bo ingene bavyita kugira bironke intumbero mugasha musubiza kandi ya image nyene turiko turakurayo aho ubona je nirirwa ndiko ndiruka hayo baze ko je ndumusatsi kandi ndafise ubwenge bukwiye ndafise nico ndafise n'umuryango gaje nambaye impeta man cyane kubera batayarongora izunyanya abanyabantu nyene birirwa mu bro Jenny ifitiye umuryango w'iwanje kandi ubwirizwa kubeshwaho nibi nyene entertainment nyene ibinyene birirwa baziramwe uburofanga bariko baza gufitinisha hari abantu ngayo bibeshejeyo birihira amazu bagomba kubeshwaho nibyo nyene je kanje ndaraba iyo nicaranye n'abategetsi ndiko ndabasigurira ibintu hamadenwa cyabona ururinki rwa kidumu ururinki rwa vishwe karavuga uburofa baze ko je binyoheraga man urazi energy mba ndiko ndakoresha urazi ubwenge mba ndiko urazi yo gusigurira umuntu bamaze ikintu kimaze imyaka cyitwa utugenegene uvu tugenegene okay akagenegene sawa waje kuririmba nibagoreza ikarato y'isabuni yega nuko batubona bro babone ko Valere yacu ari karato y'isabuni je muranda biyo nduze kuri tere ugasanga izina giwanje sivyo bane kudago example naje sinduga n'aba journaliste none jakazi nkora kararengeye ubu journaliste ko mu journaliste yo bafise ikinyamakuru akorera kimuhemba sivyo gifise na brand yacu mugabo jewe ni jewe bamenye umutwe ico kiwanje kiba gihetse ntibabihezega bro mugabe ikinyamakuru naho upfa n'abamensha amakuru baca bandika kete ngo baca bandika bavita gute bimwe byo bituma basaba akazi bavita gute appel d'offre okay baca bandika ivyo naje ntavyo nzi kwera je nakazi nsaba sinene byitwa byituko nyene Magic Channel kenta heruka gupfa tukeneye umusubirira canke yigire etazini ntazogaruka nuje agiye guca mu misozi agiye Serbia tukeneye umusubirira simple none je mbuze ninda nsubirira sifye binaisha urumva ga bro bisigura yuko jewe risk yiwanje nini ya cyane urumva ga bras uko nanjye ivyo nkora ndabikora nk'ikinyamakuru mugabe ico kintu kinyamakuru gihagaze kuri jewe ni mie nije umva ni mie nije nidandaza uyubona ngaha ni mie urumva ga bro yeah kuko ce que je fais c'est l'art je suis un artiste nkuko nabajya bose ari artiste turaba influencer twese n'abanyamuziki n'aba influenceur ko umunyamuziki aragenda kandika indirimbo igistora kitigeze kibaho kandi abantu bakacakira none ntabari byamaze gufungwa kubera indirimbo baririmbye ntabari byamaze gushimirwa kubera indirimbo baririmbye ikintu maze kubona ayi mpamvu ndakubwira ati mbabazwe n'ivyo mba ndiko ndabona abahana bari actif c'est actif bararindiriye gusa kwikosa riba uragwara uhamagara ambulance sivyo sivyo urahamagara ambulance uhamagaye na pick up zayo kuyora umuntu urabikinyaruka gushika iyi ni examen ndaguhaye ubu telefonye ambulance urahamagara uza kugutabara sivyo yeah okay biroroshe basi hari igipolisi gitabara si 100 combien mbari 113 si 113 umengo uramagara 113 sivyo iyo kuza gutabara uzoca uhamagara nimwe iza gufata umuntu byose ni igipolisi urabika inyaruka niyo mpamvu ibintu twihamagarira tuguma mu mafuti tugomba kwerekana uburorero bw'amafuti bajya baje jo kuraba amafuti bari active cyane gusumba bajya badutosora n'abajya babakenera kudushimira iyo rero bari mu manama yabo amafuti akaba menshi kubera bajya baradukurikirana ku munsi mugumwe yuko aba baje jo kudushimira ni nagakeba natunezwe ibi nivyo ndakubwiye bro ndiko ndabikubwira ayo mpamvu bwati iyi mikino baza bakina
bakaza gutukanira ku mamedia bakaza kwensiramwe inzego ku mamedia bakaza kuvuga bibavuga baba ariko baraduha hari abantu baba ariko barahamagara haje kandi baga nabo bafata inkingo zotuma tuvaho turi tugera handi gender aba bro ugasanga nduze nitwa nk'umujournaliste par exemple bro twebwe jewe ndi ruguru ku munsi amafaranga nkonsoma ku munsi umwe nashobora kujya yabaye make yanyuma ibihumbi 200 kandi aho ni ku munsi jewe nditoto mu wandi umutwe w'umuntu make yanyuma ni 200,000 kuko d'abord sindi bugende ngo njyame mu hoteli ariyo yose ntegeza kujyama mu hoteli iri mu mutekano vuga ati ngaha naho nosiga imashine naho nosiga ibintu byanje byose bikoresho byanje nano babwiye ati genda mukora icyumba nza gusanga biri kujya nyene ngara handi ba usiga n'akantu na gatoya usanga cyama hoteli njyama ntanagwa rupapuro rwandikira ngo ucumba ngo gisubiza ino saha oya kurumva gucumba ngo niyo nduzi igiteganira muri Sunrise Hotel mbe ninde twari kumwe kuri match jene kenshi ndera kuri Sunrise Hotel inyuma ya stade uragenda urabe ko mu mashambere yaho hariho bya bindi bandika ngo gasuka kinju ntabyabo hotel usanga zinuka man hotel winjiramo kuja bavuga ati ntahantu ngiye ngo nihe mubambe yakaza ugasanga bambasuka makinja abibaga bro hari ibintu n'abadada basigaye bamwe bitaba bari gongoyi usanga ukozaho gusumenwe ni bakobwa bo mu Kamenge ni vibrere ni fya gato gasema usanga imateri ingana gutya urazi yononyaga bro rero wasanga rero tuko turagwana nk'ibyo usanga ibyo ndabibamo ku gato kiwanje kuvuga ati brand kwera hari abantu bandondera kubera brand yiwanje yego bavuga bati ndakene support yiwawe mperekeza mugabo nanye nk'ibyo oyi nta nibyo banamenye uravuga bro kwera amategeko yo yatwita ko dukora utugenegene nato nakubwiye yuko je gukora akagenegene baguhemba nagashimwe kamasabuni nibaguwe isabuni bafata ko ari ibintu bisanzwe yego ibintu bahembera umuntu amasabuni mugari bamenye yuko ivyo bintu bishobora kurihira abana amashure je nk'ubu ibintu rero by'ubugenegene utagiye navyo buhoro ntukoreshe basaga kingirizo je mu psychologue yambwiye ati ninde yakubwiye ntukoresha gakingirizo koma ageze mu gucenda aya matariki ntaragura amakaye umwana umwe sase nkane ubundi 120 ubundi 200 ubundi angahe byose bivuye muri bya bintu bizwe tugenegene basi ubusambanyi n'abana bavutse ntarubaka ugwanje nta usambanyi narimwe nabwubaki ubusambanyi bamugiwa wubatse je nasambana nande hari ibigo narenze ega no comme bibiri ivuga ati no comme point l'adultère c'est le fait de sexuel avec non conjoint aho bana bavuze nka mugishoja kumubamba yo bari ubusambanyi agiyemo je noja kubamba no bandenze ibigo no bangi mu busambanyi ubushurashutse niyo mama bita abana bo mwishushu yavyainda ishushu nene ashyash bisuma nyenzi ndakiba byaratumitse nuko urumvaga bro so rero naho bari abana bigiye uko baranditswe amategeko arabandika amategeko aratekanye ingene bandikwa ushira ko kano konje mugabo abana bategezwa kwiga kandi umenye ko biyo bintu dukora nivyo biheza bikaba rihira y'amashuri ni nayo bava benshi mugabo jewe ntarimwe benshi usanga abana ragenda nk'ahantu mu Kirundo sangage muri mubambe mugabo ni simple mugabo amenye yuko ntituje tuba abantu bahunga ama responsabilité kakidumu nabo baje ambwiye ko afise abana namba 7 namba 10 kidumu kandi arabemanga kandi bose arabafasha nubazoja muri Canada kuri mariage y'umwana wiwe yitwa Fandi bamwita Espoir n'umugenzi wanje urabimaga bro bisigura no yuko
ibi bintu dukora n'ubuzima turabifyinako uravyumva umuntu azi ngo ndagiye mu mikubito bajya mu mikubito babironderera ama views imikubito arashaka no kuvugisha ibintu tovuze kugira ironkera ama views gusa isanfu kwara imikubito muhura guhaye micro uhe n'ingorane na mu telefone ntazo zo no gutabara ari sida muzika mikubito bisanfu uze ngakuvugisha ibintu je mikubito rimwe aranefuna ngasha nkupa bugati wewe ushaka ibyawe pima umurondere ku nyungu nawe z'amadiri yawe urabe kwaza mikubito ngo mfise iciza ngo ngiye gutanga amakaye ngo mikubito araza ntaza mugabo natiki ikintu ndazabikiramwo content ziwanje mikubito uzomubona rero mikubito rero araguta muri moba araguta mu mayesheke ubwo buremere bw'ivyo bintu butanze ashaka kuvuga ikintu ukibaza ngo uriko urarekura urasohora ibintu bizima kumbe wewe wenyene hari ikintu uri kuri ica kwera kidumu na vishu ntibari bakwiye vraiment kuja muri ivyo bintu vya mikubito ariko kidumu na vishu bari bakwiye kuvuga ati none ga kidumu wewe imyaka ni 50 uri kuraririmba none vipi twigire kwiki twigire yuko yashwanye na vishu cyangwa yanditse ku mastati ngo amavya vyari bara siribuka abindi yanditse ku mastati sivyo cyangwa ati vishu umaze imyaka uvisha afite imyaka 40 imamwita nziga amasabo vyane afite imyaka 40 na sivyo uvuga ati none ku myaka yawe umaze twigire kwiki nakoze imiziki ivyo ntibikwiye bro naba Fernando ariko arakora imiziki nabandi ngabo bose turindiriye ivyo bazokwama ivyo tuzobigirako mbwa bakiyabona nabone baciye bandurana ibi vyaba bagenda kuvugira mu mikubito umva ko bari mu bambe umuntu ariko arakumva biboneka ko uvuga ati ano makimbirane yari hagati ya Vishu na Kidumu Vishu ntiyari akwiye kubivuga ahubwo yari akwiye kurondera Kidumu bakicarana bakabitorera inzira dabo nta makimbirane je navuga yuko ahari kuko yabara makimbirane ahari abantu bari kuduga kuri ryasho bavuga bati tugiye kubona hagati ya Vishu na Kidumu kaze ninde kandi abafana bose bari kuguma hake avyumva none ntibyabiri ibugarama ndabisubiye mu giya concert nje nayikoreye branding yayo ijatanze isango hari abantu boss nyene biyiwe ba boss bamuzanetse mugabe ya public ijya baririmbira bamwe baza bakigera na podium hagira gucya bagana baduze kubera se mavombo kubera shoni nje nayipostinze je ni Toto Moya na bene yo nayo bapostinze barashwe no kudahembwa yandi mafaranga asigaye kubera ubwo buyu wanyene bibaza ngo mani shoni ri post mie Toto Moya biboneka ko sijana ipostinge yasho baza rero abantu rero hajya je nabahaye isango mugasenzi kujyo sango ryo kugenda bagenda kuniganira ni kuniganika kuginagina kunigana kunigin kubambanirayo nuko bishobora vuga ati jewe nta kintu nerekana atari ko we no yamafisi inzigo ati naho ushaka ukabaza ba Amani ndetse nabandi ba pianiste banje ba Senfu ariko tugerageje kuraba abo yatanguranye nawe ntibakiri kumwe tukoca tuvuga ko na Vishu nawe ubwiwe ushobora gusanga yo bahara hatabana neza nabo bamisye bibiwe none bari muri izo monde bagipfa amavyuzi bagipfa ubustare bagipfa ivyo by'uburofa bapfa mahera bara bizonyohera umunsi bambwiye ati barajewe ubu ngeze ku noti zingana uko nti nzoyibona mbere umusani inumwegeze atanga amakaye muri no Grand Vacances yakumbaza cyabo bantu sha nuko oya nabo umuntu yagiye gutanga amakaye je ngumva ndabikubwira uko kubera amakaye kare tanga amakaye no biposting kare na Yesu mukuzuru nta muntu numwe yigeze azura marika atari ngaho ubu Yesu yozubu akavuga ati akagaruka akeneye kuzuma simbi uri ingugire live kare caption Yesu azuye
esa zescort zescort ataka kare Mariko urihe baramuhamagara akaza ngaha bakabona ati yego Lazaro haga nijya Miss Lazaro yamaze hariya aba Michel Chageri yabatumye hano mbari ara ama technique Yesu yakoresha nk'ubu yabonye nk'idemu ry'inyavyaha kugira sigaye arisengera badaye kwa yabaja murazi yuko babingwa bagiraho baba bagati pe nibagiraho baba barazanga bagaca batera ikambi batanga geto ari 10 kandi numva rero ari geto muri 10 urumva rero kugira ebana igeto risigare gigenga urumva ko ari biharuro birebire bange yafata akabatumya imikata ari ngo ngaka abatumye igihanga urero hari muri Bujumbura yagutse sikera ugasa abatumye nk'ibintu y'indora Tora we rero genza n'imizigo indora yamaze guharura ati abatipe bakavanga aha n'indora baza kugaruka isahi nta midugi yari ntaki ni apye moya mbiri abandi agace batuma mu ruziba kugira gusa hagume hari free urumva rero bajya babingwa abatipe bamwandikira baratevye hagara Lazaro ari kumuzura agishushe ijya minsi ntari gushika kubera nta kintu kimwe Yesu yakora Baruka Timoteyo Matayo kare nubu niyo mpamvu rero shayibaze rero nka Kidumi watanga imizigo vishu ntaduhamagare ntatumika ama media ngo ayereke tuhamagara ama media tubibone vyabo ega si ubivuze ndoricema Esperance yaratanze nyene mugasi yabipostinze nitwe tubiposta ega siwe ukuboko ko ngaha gutanze nuko iwawe uku ntigutange ukugutanze uku ni kubimenye mugabo ni jewe mugabo siko tabivuze sije nabivuze ni wabivuze niyo mpamvu na Yesu yavuga je sinza kwivuga nibinakubwiye ati meme naje agaciro kiwanje nibinakubwiye ati n'ibya Kidumu yagiye arafasha benshi kubera ino systeme yacu turimwo ni systeme isaba yuko umuntu wenyene yivuga utaronsaba kuvuga nta gaciro uzigera naho noranda kwisigura ko gute nguma nijya position wewe nyene wafashe kuba uri ntagondwa mugabo wumvise nka minyona ari karanshingira intaye cyangwa uva Scott ari karanshingira intaye ico kintu bazavugiha agaciro niyo mpamvu we biroshe kuza kumpatanira idiri gusumba uko je nogenda kubyipatanira wowe ugiye umvuga ayo za kunegosia niyo bamba mugabo jewe nje ucumengo ninzari nzanye Mumbaga bro na hariho usanga rero ni mpamvu jewe wanasaka jewe nari mwandike Kidumu na Vishu nabwo ati ibi bintu basi ntimugira ibyo wowe mubindekere ko je ndafise kuvuga ndafise uko nzobigenza ndafise ukuntu ushobora kubivuga kandi ntabingorane mbwa ntibanyumviye nta kundi rero nibabambana Kidumu we urabona ko utemuguye umutiza umuhoro arashima kuvuga havuze ati je ndi muri Kenya sinoza kugiriranira ayo mabifu n'umuntu ari mu gihugu cy'u Burundi dufate ko rero Vishu ari we ariko arasa n'uduza agashavu kandi gwaje muri Kenya kaduza agashavu kuri Kidumu kuvyo yamukoreye hama bishiye mushikana kuke mbe nihe Vishu atashisa akeneye kuja uko yasigaye agira kijogo akeneye baramuzi kwitwa Viane shaka kushira imishasi ya ruje we Viane kare yana ntubabesha karawa sasa yaraje ngahari inamura agenda gupanga mu Kinindo yibaza ngo rero ngo ahangwa dusharonka ngo fan base turakuzi we ni Karume we ni Karume barakubwiza ukuri turakuzi wewe uri Karume nuko mugabo haje ubundi bu petit December barabamenya tuni wiwacu wini yategura kantu mbe bategura utuntu twabuhega mana
abasuribuka handi tugera kugenda wa mudada agenda gupresenta igitabo kuri King's Conference urana ko sare yari yuzuye urumva sare yari yuzuye abana bo mu giti gusa kubera barazi nanyi wewe rero ushobora kuzira icyaduka oya tunakujua wewe ni Karume nawe rero na Vishu fan base yo nige kandi Vishu vraiment anadusafisi afise fan base nziza nk'ijya Kidumu y'abantu bafise amafaranga uzogende muri karaoke yiwe usanga ba procureur bari hajya aba ministre baraza nabande hari ibindi urondera ushaka no tuze kugombanira ega basi bwabu ko usanga bafise imishatsi ya rouge si ubaburi ni bashaka nani tunamukeza ku bugeni bw'umuhungu imishatsi ya rouge vraiment tunamukeza ubushatsi ari umukobwa usanga bafise ubushatsi bwa rouge no ku bugeni bw'umuhungu wa Son Excellence niwe yavugije Vishu none so yavugije none ego none hajya rigeze abona bwabo ko bafise imishatsi ya rouge bwabo bwagita gute Lolo andikaze konje muhari mana yanjye Lolo ndagukunda nuko rouge imishatsi ya rouge bwo bwambaye gute buke urabura simbizi hari umukobwa yaje nicaye muri VIP abasekirite baramwankira kwinjira kwera abo misanze nibo bari ko barapfa ko barambwira ati none wewe aho nubona yuko atariho wewe utarimwe kandi umukobwa yego yarishe VIP wanashaka mugabo gusa hari ahantu wenyine uvuga ati hasi wawe luku yiwe ikaboneka ko wewe saha wewe ni hariya nibaza kubwira ati duza telefone ukayiduza nibaza kubwira ati ambura isutiye ukagira gutya nibajya mugara abantu twebwe abapapa nanje ubundimwe arano nicarira gutya nishirira akaguru gutya babona Doje nkene tugume hariye ntiduhendwe naba ababimishatsi ya rouge nabone barakeneye kugira ibintu biryohe mugabo ntuce wihendwa yuko umuziki dukeneye bajya yego nibo bariha nibo buzuza nibo bagira iki mugabo bibuke kandi yuko hari abandi bantu hariye umuntu agerageje kumva tuvuge ko Vishu ariko apfa inkumi oya si inkumi ndakubwira by'imiziki si inkumi niho ndakubwira ko barapfa ko ndakubwira fan base abantu barabi ivyo bafata n'umwanya wo kurikirana ivyo nabo none abo rero bumvise ivyo bacha babona umengo akumbe babavye kumbe tiva hari icubahiro runaka je nkeneye yuko bagumamo hari urugero ugezemwo bugana karabasase ni yakwiye kubari mayimwimwa baragike fata ubudreda bwatwesha hari umunsi atubi azofunga idrede zice zikoroka zari gufata ubusaza maziganiro arumuzi azozivunga bimwe muri podium bagize gutyo wari bwose buratarutse hasigare ari imishatsi irasaze iri hamwe tanga uvigira azogiruka bone buragurutse namuta mwe ubuzima mwe tujana nuko simbizi wasema vumba mukurangiza ikintu ahanini ubona gikiriye kuhaba haba ku ruhande rwa Vishu canke ku ruhande rwa Kidumu ni cyayi kugira dushobore kubona ya industry yacu ikumye kuri standard yari bamenye yuko wale ni wazee wa busara ni nararibonye ni barigendere ibintu baza barabahenda imishatsi sanga ya moyuku ni nararibonye bitware runtu ariko usanga rero nka Vishu yakubisemo ubudrede gutya butatu oya namba ari ahantu none baza yuko jewe nanje nta bro haro ino societe yacu mu Burundi bijya bintu biraryosha ufise amafaranga menshi kuri konti urempoza ngamugipfa ubusho bw'ibihumbi 5-10 bado ntiharagera yuko twempoza
aho gusa ikintu hari ubusigaranye ibanga, hari ibintu biba byarakunaniye mu myaka umaze uri muri game, bibwire batoyi bawe ama babikurizeko. Mugabo mugifa ivyo n'abatanguye no munsi bariko barapfa, uri kurabayovye nico nuko wumva yumva. Ndababwira ko ni Simbizi wa Semavumba, umunyoni, umu influencer niyo yariko arahanura, aho ubona ko avuze ibintu bikomeye cyane ati barabe bashobore kwikinga ivyo batashoboye gukora mu buto bwabo, babibwire batoyi babo kugira ejo canke hirya ejo umuziki uzoshobore kugera ku rundi rwego. Nuko ndagushimira cyane Simbizi wa Semavumba kuri Magic Channel. Nuko bariko baradukurikirana kuri Magic Channel, commentaire zanyu zabiziduhanura zabidutera intege, biraheza bigatwubaka ibintu bikagenda neza. Asante, ciao ciao.